Ye shela mie suti, nagonga moka leo sivai buti. Asali umfuate nyuki, utamu wake mie siruki. Oh mon chéri, oh mon amour, oh mon mari, ngari ngari ngari. Naoa, 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 leo naoa. Amenipenda na mpenda, tumeshibana twapendana. Amenipenda na mpenda, amekubali kuwana. Ama musani nawe diwani ujya n'umusani iteka nawe nyene yasinye nk'umusani wa mbere wo muri iteka. Kandi nawe nyene mu kumenyana twamukuye ahantu turamwumviriza atanu amaze ngira nko gusora nk'indirimbo nka zibiri naho nyene ari umuntu atamuntu numwe amuzi. Yego mukuru wanje Freddy Niyo nyene yamutoye. Freddy Niyo niwe arongoye iteka. Yego iteka n'ibindi byose. Niba ari iteka FM, iteka record, niba ari iteka byose. Yes. Urumva ni nyene yamuzanye kandi baranyumvisha nka mutonya wiwe avuga ati mvezo uri umusani ubona gute no mupeti mbona arashoboye ubona gute tumusayininge kunuko ndaje navuga tumpeta arashoboye musayininge nimbugomba hamumufashe kubera aracari mutonya nanuka nazo kugo underground no underground ni kuje nyene ndabikubariye kubera najeyo ndagoye nk'akarorero abansumba mvuza dukorane bampa amategeko yabo bivanye n'irevo bariko arashobora kumbarira ati sawa tukoma dukorane ariko mu producer tugenda ku recording ako ni lazima abe naka video gushooting video ni lazima abe director naka kandi ivyo n'umuhariza kandi abo babazimvye kabisa babazimvye urumva nijya revo avuga ati man ati nkakora ikintu na shooting video cyangwa nka recording ururimbo n'umuntu kanaka ari ngaha bihava binshubiza hasi kandi nanje ndiko ndaduga rero nivyo usanga umuntu ariko avuga urumva si kuvuga ati no kuvyimbira underground oya nije kuvuga ati cyo ndiko ndasonga mbere urumva rero ndiko mfise target ya kusonga mbere urumva ni vyiza ngume mbandanya hako nguma subira inyuma. Okay, hari indirimbo nyinshi baririmbye z'igiswahili zachekelea naoa bena wao wayirimbanye nandu ya musani nayirimbanye n'umusani yitwa Kusa. Mwahuye gute byagenze gute tubwire? Ujya musani Kusa twahuye nari muri studio no bwa mbere nari ngiye muri club ya Dar es Salaam. Hari umuntu manager wanje ari muri Tanzania asanzwe hagarika ibikorwa byanje ni nyene yamumuhugije na nyene twari tuvuye muri club ahantu cyane musanga ari hanze. Nizere ko nabandi bamenyesha makuru bashobora kuba babikubaza kubera indirimbo zawe nyinshi nkuko wari ubivuze ziri mu Giswahili ziri mu Cyongereza ikirundi kandi ukivuga neza ukizi uri Burundi. Impamvu yuko James izo ndirimbo hari abasani muri Australia cyane wacu muri Adelaide bifite abasani benshi baririmba muziki hari umwageze kuririmba na rimwe David Beko akarimbo kanyura kabona kari kuri YouTube nyene muri ya myaka ya kera ukiri muratangura kubera iki mudakomeza kugira amakolabo n'abasani bagenzi banyu hariya muri Adelaide canke za PF kugira ngo mubakangure nabo batere baje imbere? No intuzenya ahubwo gukorana shisho kibazo ahubwo ikibazo kiri
inshuti bakunzi mwese mudukurikirana muri mu bice bitandukanye by'isi, ahantu hatandukanye ku isi, Amerika, Europe, Oceania, Australia, Perth, Adelaide. Turabaramukije cyane, turabatahije, twizere yuko mukomeye, natwe tumeze neza. Turiko dukorera ibiganiro hano mu Burundi, i Bujumbura, nko twabisezeranye umwaka utanguye yuko tuzobaha ibintu byinshi bidasanzwe muri uno mwaka. Nuko John kwa Felix twobanza tukakangurira abantu cyane cyane bari mu mujyi wa Adelaide cyangwa muri Australia ko atahandi hantu ho kuza gusumira ibyo kurya atari kuri JJ Mini Market. Aho naho sahandi ni kwa Dume hari ibintu bishasha kabisa, new arrival, byaraye bishitse, ibitoki byiza cyane, ubushaza byose kandi bikiri fresh, byavuye iwacu muri Afrika, na bwa bwoko bwose bw'amafi, imikeke, indagara, inyamunyamu, byose mushitse kwa Dume birahari. Abari muri Adelaide ntaje handi hantu mugenda gusumira, abari mu ntara nabo turashobora kubarungikira, byose tukabikora neza ata kibazo. Abantu bari kubagena mu Burundi kuja gufata holidays, mukeneye maison de passage turashobora kuyibaha, tukabafasha tukabereka aho ziri, kandi tukabafasha no kubona akamodoka ko kuyunguruzamwo, kandi byose bikagenda neza. Reka nakire uyu mutumire ari imbere yacu, murabona ko asa neza, murabona ko ari gihangange, suwundi yitwa ATM Jeff Guterere. Safi gute? Sawa, amakuru y'imisi? Nimeza sinzi nkawe. Muri PF muvuga make? Muri PF turivyura nta gishasha. Abo muri Adelaide mwaraduhevye. Ahubwo ni siguheba, ahubwo novuga ati yuko ari ubuzima bwahindutse, abantu barakura, bararonka different responsibilities. Niko novuga. Warakuze usigaye ufise ibikorwa byinshi. Gukura mu myaka cyangwa muri career. Muri byose ngira ngo responsibility warubuze niki? Niz'umuziki canke niki? No, responsibility ni iz'umuziki n'iz'ubuzima busanzwe. Byose byarahindutse ubu biri hejuru. Turi kumwe na Jeff ni umuririmbyi, kera nabona kina amasinema, ngira ngo sinzi ko yabihevye, byose araza kubitubwira, ariko ubu Jeff niwe twafasha akanya kuganira nawe kugira ngo atuganirire byinshi kubijanye na kariyere yiwe y'umuziki, ingene yatanguye, aho bigeze no munsi, nibyo ariko arapanga gukora. Urabona uko ari hano mu Burundi, aha byantwaye umwanya munini uganda mubone, asigaye azimbye Jeff. Abantu bo muri Australia mu muheruka akiri muto, asigaye azimbye. Hano mu Burundi ngira ngo amateleviziyo yose, amaradiyo ava kuri imwe aja ku yindi, yarubase izina kabisa. Jeff ni sawa rero? Safi kabisa. Safi. Wewe naguheruse ukiri umwana mutoya, utangura ibintu by'umuziki, ndabibona ko umenga ibintu nyene biraho, abantu batwirukako, kiriya gihe uracibuka. Dukina amafilime batwiruka. Ndavyibuka kabisa. Twamana intekera ku mutwe. Ariko ugeze ku ntambuko ishimishije, indirimbo zawe zirakunzwe cyane kuri YouTube, izo waririmbye n'amakorabo n'abatanzania cyangwa se n'abarundi, zirakunzwe cyane kandi ibintu biriko bigenda neza. Jeff, tuganirire urugendo rw'umuziki wawe, watanguriye hehe, byagenze gute? Urugendo rw'umuziki ngo wabivuze, ndibaza bimwe urabizi, aziko twigeze kuba mu gisagara kimwe, gusa naciye muri byinshi. Urugendo rw'umuziki rwatanguriye novuga hari mu 2009 kabisa, niyo ndatanga kuvuga toka ngumanishire mu muziki. Gusa nkuko bizi umuziki twawukora tutazi ico turiko turakora, kandi kine nta n'uburyo twawushiramo bwinshi kubera twari tukiri n'abanyeshure bamwe, twari tukiri bato, twari tugitegemera abavyeyi bacu baduha amahera tetori jada. Ariko uko imyaka yagira agenda, niko n'umuntu yagiye arakura. Sinzi ko uvyibuka, twari dufise groupe yitwa Tao Boys. Mbere cyariho. Ijya nikiriho. So urabona hajya rero niho umuziki watanguriye wanje, ariko twarakuze ku buryo twace twigabura. Bamwe bagenda gukina mu by'amafilm, abandi bagenda mu muziki, abandi bagenda kuba ba promoter mu muziki no gusigning abandi basani batandukanye. Urumva niho umuziki watanguriye ngaho.
ariko umuziki natangiye kuwushiramwo investment niko navuga yari 2013-14 niho natangiye gushiramwo uburyo bunini yaba mu mavideo yaba muri production y'umuziki yaba naje no kwibrandingisha nk'umusani kugira aho ndi hose abantu bambone ko ntandukanye n'abajya abandi bantu ubu ho turi ndashimira Imana kubera uravyo natangure naho ngeze hari intambwe nini hari itandukaniro nini yes ibyo rero ndabishimira Imana naho ntarashika haracari urugendo runini haracari challenge nini uravye nka jemba muri Australia nkaba nkorera umuziki mwitere ntaba yani itere ntarimwo hariho challenges nyinshi muhura nazo ariko ndashimira Imana hatari muhira ahantu usanga kugira bakumenye bibanza kugorana bikagorana okay ikiyagiye cha Tao Boys hari indirimbo wari umaze gusohora wasohoye muri kiriya gihe muri Tao Boys bavuga ko zoba zaragize impact runaka ku rugendo rwawe zariho ariko sinavuga yuko zoba zaragize impact ni ahubwo impact zoba zarampaye yari impact yo kumenyekanisha muri Perth bandi bantu basanzwe bakurikirana ibintu by'umuziki baramenya ati eko iyi groupe kanaka irimwo naka kandi barasohora indirimbo ariko kandi ico gihe kanatsinda nta nuko twari tuzi ukuntu bashira indirimbo ku ma platforms zikaronkeka kuntu wikorera advertisement n'abantu twaririmba gusa bikagarukiraho muri community nivyo nyine twaririmba canke bikagenda kuri YouTube lakini nta bindi bintu urumva sinovuga yuko ngo yarama impact nene gusa byaragiye biratwigisha tumenya n'ibindi bintu bumenyekana ko bukenewe muronka n'ama connection yego cyo nivyo navuga Tao Boys yarasambutse ariko muracakorana nabo mwari kumwe muri Tao Boys mu buryo bumwe cyangwa ubundi bajya ba John K cyangwa abo ba Bosco n'abandi Tao Boys yarasambutse ariko abayirimwo bose twaciye mu bintu byinshi tukiri bato tukifite imyaka 10 ariko turashima urazi abahungu benshi nta bintu bikunda kutuvuruga nta bintu bikunda kuvuga so benshi muri bene kwanza ni nka bose turabagenzi turayaga ariko naho kira muntu ubu ari akora ivyiwe ariko turayaga turafise ikintu kanaka iguma kiduhuza iyo cyose muguma muri kumwe muguma mukorana aho bishoboka ko mukorana mugakorana n'ubu nyene aha mu gihugu ndi kumwe n'abantu babiri bari muri Tao Boys yego turi kumwe na ATM Jeff ryavuye he mugabo kutari warimba ATM ko duzi ko ari machine tuvanamwe amadolari ya ATM n'urugendo rifise siguro nyinshi no kuri mvugishije ukuri ariko ikintu nyamukuru ho yavuye ku basanzwe batanze jewe amazina abavyeyi bampaye ndi Etienne Baheza yes ayo niyo mazina abavyeyi bampaye urumva rero hiryo rya ATM yavuye ni ndi kwishuri abazungu barampamagara Etienne ariko abari kure ukumva ukuntu bagyumva umenga ni ATM basi haragera rero abantu kuma mvuga ati zina ryaje ni Etienne si ATM kugeza n'abaca bavuga tumvira izamuga reka twarizo turaguhamagara ATM kugira bitworohe twumva ko ariko byoroshe ibintu nk'ivyo reka turi guhiryo rya AKA basi mvuga nta kundi rero imeze uko kugeza naho rimenyekana sana ku ishuri niryo rya ATN ugasanga n'abarimu barimenya gusa aba bandi bantu basanzwe abanyeshuri ni ATM basi ndagiye hamvuga ati reka basi ribandanye ribuko utushima kuyita machine izana amafaranga ntibituma abantu bimbira kuvisa amafaranga menshi no kandi ikindi uraza umuziki umuntu uriko arawukora as a business ukora kugira uronka amafaranga ibirumva biratandukanye n'umuntu awukora ari kwiryohera gusa urumva na jewe indi meaning iri behind yiyo nijyo kuvuga ati
ndagomba kuba ndicaye mfise amafaranga adasobanutse ni nko kuyaturira kw'ivyiza yuko wifuza kuba woronka amafaranga yari muri ATM wewe wagitoye nuko ubona abasani ni hatari watubwiye ko mwagiye muca mu bintu byinshi naho n'irya Tawo Boys yasambutse n'ibibazo ibyahe wovuga wabagiye uhura nabyo bikomakomeye muri kariyere yawe gushika uno munsi uvuga ati kabisa nahuye n'ibibazo ibi n'ibi usanga kenshi bigora ugasanga hari n'abasani bakiri bato bigora bakabiheba bakabivamwo challenge ziriho challenge nyinshi kubera nkuko ndabivuze ibi bintu hayo ubikora nko kwiryohera urabivamwo ariko kindi umaze kwinjira muri no game ukamenya yuko ino game imeze nk'akamari icyo gituma ubona ari abasana umwe uno mwaka ugasanga umusanere hejuru mu myaka 2 ugasanga yamanutse babandi bari hasi nabo barino so nuko bimeze challenge ziriho zo nagenda hura nazo kabisa zamwe zatumye umenga umuziki no uheba ariko ikindi naco uravye ho navuye naho ngeze nkabona umenga ukwimba kwanje nshaka gushikira inzahabu ariko hariho ukuntu nshaka guhereza hagati kandi nanisigaje umwanya mutonya kugira inzahabu ndayishikira urumva rero ivyo bitatu byatuma mvuga ati no ndavyo ndahereye naho ngeze nkavuga ati none reka ngume mbanda ariko ntutubwizo challenge kare wavuze ibintu by'amahera kubera abo byasaba gusaba amahera abavyeyi kawe ushobora gusanga batari bashigikiye ibintu byawe bigaca bigora izindi challenge nazo challenge zimwe ndagenda hura nazo bwa mbere nuku kwari guhura n'umuntu aziyoshigikira ibikorwa by'iwanje kora nta musani yikuza wewe wenyene abafise team ivyo ovyatumye challenge ndahuye byatumye nkora sana kugira ndemeza abandi bantu bankurikirana yuko ndabishoboye kandi ndashiramo uburyo ndumwe kugira baze banshiremwe imitahi yabo mu muziki wanje izindi challenge naho zihari kuri coding urazi jewe ndamba muri Australia kandi ama studio meshi turi coding irako na y'abazungu rero abazungu ku bintu by'umuziki w'iwacu ukuntu twigomba byo bamenya bitandukanye bazimwe by'iwabo by'amaroke bivuga bihongoroka umenya nuko kabisa urumva rero challenge zihari nuko usanga ndikodinga nk'indirimbo nkarungika amajwi no muri Australia bagire ente ba mixing ururirimbo ariko kandi ntariho hari gusanga umuproducer atakumenyeye ugasanga ibyo aguhaye si byo ukunda hakabaho ibintu byo guma murungikirana uvuga ati kora ibi nibigira ibi nibi urumva izo nizo challenges zihari ariko ibindi zari challenge of course zo gushooting ama video no gusafira umuntu kazi no gushooting ama video amahera ya collaboration amahera ya promo ariko ivyo byose ndashimira Imana ubu bimwe byagiye birapunguka ndafise abantu bari nyuma yanje mu bari nyuma yawe narabonye abasani bari hano mu Burundi mukunze gukorana narabonye D1 ndabona ukunda gukorana n'iyi muri Iteka Records abo bantu tubwire muri make ibijanye nabo n'ingene mukorana nabo abo bantu novuga yuko ari ikigabashi novuga nabo mu muryango nabo muri famille Iteka yavukiye muhira niko nabivuga mu rugo yes. muri Baheza family yes niho yavukiye Iteka kandi Karumenga yitwa Baheza Record ariyo Baheza Pictures ariyo production yekora ama video hama niyo Iteka FM hakabaho na Iteka Group iganza ibyo bisata byose yatanguriye muhira atanukira abayiteka iryo zina ryavukiye muhira rya Iteka bas hama musani nawe D1 ujya n'umusani Iteka nawe nyene yasinye nk'umusani wa mbere wo muri Iteka kandi nawe nyene mu kumenyana twamukuye ahantu turamwumviriza atanu amaze ngira nko gusora nk'indirimbo nka zibiri naho nyene ari umuntu atamuntu numwe atamuzi yego mukuru wanje Freddy Niyo nyene yamutoye Freddy Niyo niwe arongoye Iteka yego
iteka n'ibindi byose Yego. niba ari iteka FM iteka record niba ari Byose. iteka byose yes urumva uwo nyene yamuzanye kandi baranyumvisha nka mutonya wiwe avuga ati mbizo uri umusani ubona gute uno mupeti mbona arashoboye ubona gute tumusayininge kunuku nuku naje ndavuga ati mpeta arashoboye gusa musayininge nimba ugomba hamumufashe kubera aracari mutonya nanuka nazokugora kubera bazi umusana urinze usayininga umusana amaze kwishikana umusana amaze kuronka izina aba yamaze kuremera bica bigora ariko navuze ati uyu kubera ari we umwitoreye atarishikana n'ahantu na hamwe aroroshe gukuza kandi kanatsinda bamaze kumubona ingeso z'ibintu nk'ibyo arumva rero uko niko twamenyanye na D1 kubera n'ibikorwa vyiwe vyinshi atano ko baramushira hanze muri iteka byinshi naravyumviriza imbere yuko bisohoka hari abasani benshi hano mu Burundi ariko ukunze gukorana cyane na D1 ntiwagerageje abandi ngo wumve ingene vyomera canke abo bandi usanga bazimbye bikagora oya sinovuga ngo barazimbye ahubwo bamwe ni benshi bo bagenzi abasani bo ngaha mu gihugu turabagenzi kandi ikindi kanatsinda ni byiza kwanza imbere yuko ukorana n'umuririmbyi ni byiza kwanza yuko mwubaka ibya chemistry kugira muzokorane neza ubucuti yes ndaguhe nk'akarorero hari umusani mushobora gukorana mukawukorana kubera amafaranga ukayamuha akaza mugakora urwo rurimi mugashutinga n'ivideo bikaca biherera ngaho kandi hageze rero no gupromotinga ako kazi mugasohoye nagufasha kugapromotinga nk'akazi kiwe akabona nko kumenga n'ivyashara aravuga ati cyese ndakuzi nimba ugomba ko ndagufasha mpayandi mahera ndagufashe gusunika kino gikorwa twakoze ariko iyo mukoranye n'umuntu mwamaze kubaka ubucuti kanaka hariho chemistry kanaka musohoye akazi mugasohora munezerewe mwese muvuga ati igikorwa n'iki wanje n'ubundi akavuga igikorwa n'iki wanje mugashiramo ingufu zingana yes kuri ivyo rero D1 nyene turamaze kumera uku si nyene gusa hariho n'abandi basani na B-Face turabaje amasana hariho n'abandi bagiye barampuza kubu nabo nyene turuku kandi ibikorwa byo imipango yo gukorana na bene iri mu nzira harimo bamwe tumaze kwinjirana muri studio muri none tumaze ngaha tumaze kuba twara recordings indirimbo mu minsi mike kizobona ibyo mu minsi mike birasubira gusohoka ariko ivyo navyo ni ibintu vya management kubera nk'indirimbo ndasohoye muri EP zirafise amasanamu video shika kuri 5 ziri tayari umuntu atarasohora urumva sinzi ukuntu bizogenda ibintu vya management bica bigora bisha none management si iteka yo mu nzu iwacu siyo management siyo ihagarariye ibikorwa by'iwanje ufise indi management abansenya bitwa PMG yani kiurefu ni Progress Music Group ntivyoroshe Jeff twarabonye indirimbo zawe nyinshi kuri YouTube hari nizo numva zivuga ku radio menshi hano zikunzwe cyane narabonye mu ndwi iheze nimba ntihenze mwari mufise show hari ya mu Kinama kuri stade aho stade yose yari yakubise harazima Jeff nabona uririmba uhagurutsa abantu bimeze neza biryoshe ibi bintu biragutangaza cyangwa uvuga ati ndarinda bizi ko bizomera uko oya nagenda nizi ko bizomera uko kubera azije n'umusani atabanga mu gihugu mu diaspora kandi ikindi igikorwa cyanjye nari nzi yuko abantu boba banzi ko bamwe bamenye kijya gikorwa twakoranye na D1 kurya rurimbo twakoranye ariko ku bintu by'amapokezi jewe sinari nzi ko bazonyakira kujya kubera urazi mfise indirimbo nyinshi ziri mu Giswahili no mu Cyongereza ururimbo rw'ikirundi mfise ruri hanze ni rujya twakoranye na D1 so kuri ivyo nari mfise amakenga yo kuvuga ati bashobora kutanyakira neza kuvuga ati uwo muntu aririmba ibintu tutazi arimba ivyongereza aririmba Igiswahili ariko Imana yaramfashije abantu baranyakiye neza kandi baravuga ati uyu mupeti arafise umuziki we yisangize kandi arafise n'uwundi muziki kanaka abasana ngabo mu Burundi batamenyereye bakora urumva ivyo byaratumye abantu banyitaho kandi no kunyumviriza kandi no kunkunda kubera
ndavye ama interviews mahingira ku ma radio baratelefona bakambarira amaradiyo menshi kabisa nguma numva ngo wagiye kugira ngo ye kubona yego so kuri ivyo baratelefona bakambarira ati twarakubonye umaze kunuku urashoboye kunuku kurumva ivyo nizere ko n'abandi bamenyesha amakuru bashobora kuba babikubaza kubera ko indirimbo zawe nyinshi nk'uko wari ubivuze ziri mu Giswahili ziri mu Congereza ikirundi kandi ukivuga neza ukizi uri Umurundi impamvu yuko je mfise izo ndirimbo kwanza ni kubera ahantu sanzwe mba ahantu amashozi nkunda kuronka ndirimbira abantu batavuga ikirundi urumva ivyo vyose ni lazima kwanza niyo challenge mu zindi mfise mba ahantu henshi bakunda kumbarira ndirimbe bigasaba abantu yuko ndirimbira abantu batavuga ikirundi batavuga igiswahili canke naho ugasanga bavuga igiswahili n'icongereza n'izindi ndimi urumva ivyo rero ni ibintu umuntu yashize imbere umuntu aravuga ati reka dusohora indirimbo z'igiswahili kubera igiswahili kiri international ubu hamwe n'icongereza kubera muri Australia basani baje kenshi barakunda kumbarira ati wowe ni uzomwakira no musani ni uzoririmba mwugurira stage ivyo rero biragoye kuririmba indirimbo z'ikirundi imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi canke amajana n'amajana harimo nka 2-3 bumva ikirundi abandi atakirundi ati 2-3 urigumva ivyo rero ivyo byatumye rero umuntu yisunga ku ndirimbo ku ndimi za international indimi zisanzwe ziriyo zikunda ariko indirimbo z'ikirundi zirahari abantu benshi bamaze iminsi babinsaba kubera harimo na bamwe batari bazi ko ndi Umurundi bamwe bambona umenga ndi mu Tanzania narabemereye yuko ngiye gusohora indirimbo z'ikirundi ndabemeza yuko ndi Umurundi mve Makamba. Okay, hari indirimbo nyinshi baririmbye z'igiswahili Chekelea Naoa Naoa yirimbanye nandu ya Musani nayirimbanye n'umusani yitwa Kusa. Mwahuye gute byagenze gute tubwire? Ya Musani Kusa twahuye nari muri studio no bwa mbere nari ngiye muri club ya Dar es Salaam hari umuntu w'umumeneje wanje ari muri Tanzania asanzwe hagarika ibikorwa byanje ni nyene yamumugije na nyene twari tuvuye muri club ahantu cyane musanga ari hanze ko nari ndamuzi ariko acarambarira tenguye Kusa acaramubarira ati Kusa uyu n'umuririmbyi wanje so turamukanije mbona n'umuhungu ari safi ari very humble basi camvuga ati Kusa ni buri tuzokorana ariko muri ico gihe ntitwakoranye naratashe ndagenda muhira ndataha ndasubira muri Australia umwaka urahera ngarutse kwanza imbere yuko ngira nari recordinze ryo rurimbo rwa Naoa nari recordinze ryo rurimbo rwanje gose n'amajwi wanje yose tandumwarimu hama rero ngarutse rumaze nk'umwaka nawe recordinze candaraba Kusa indirimbo aririmba indirimbo z'urukundo kandi baramwakira neza muri Tanzania kandi nawe iz'urukundo ari zukundanye ego amurumva ndaciye ndamumbarira umumeneje wanje asanzwe akurikirana ibikorwa byanje ndamubarira timviriza mugubona twomushira kuno mutipo bona guti kuno ruririmbo acavuga birashoboka kiramuhamagara araza muri studio turagenda arashira akamajwi aho nyene turagenda turashooting video cyadirimbo yaratrendinze cyane ama views menshi Musani arakomeye gose muri Tanzania Kusa yego Kusa arimo basani bari hejuru b'abahungu novuga Yesu Musani novuga ati ngo ni umusani ngo ari mu underground cyangwa hayaje aramaze imyaka kanaka muri game kandi nubu aracari muri game kandi arakundwa sana. Okay, abaririmbyi mukiri bashasha muri new generation mwe mukiri bato mukunda gushira cyane imbere urukundo mugabo kera twabona abantu bakunda kuririmba bakangurira abantu gukunda igihugu bakangurira urwaruka kuva mu bintu by'ibiyayura mutwe kubera ko mukunda kuririmba urukundo cyane ibindi mukavyibagira urazi ubu generation turimo umuziki ugenda urahindagurika uravye n'ubu hariho n'ururirimbo rushobora guhera ugasanga umuntu afisemo amajambo 4
ikintu cyose ururimbo rwose ugasanga n'umudiho gusa urigumva so ibintu bigenda birahindagurika cyane cyane abaririmba reggae nibo baririmba amajambo abiri gusa ni muziki uvuye muri South Africa witwa amapiano n'amajambo make amwe abaho izindi zose ni ingoma mukasha mutamba so kuri ivyo rero uravye nk'uko bivuze umuziki w'imyaka 20 tuvuge reka dufatire kuri 20 imyaka 20 iheze n'ubu uratandukanye kubera ibuka kiye gihe abasana bumva baririmba igihugu bakaririmba amahoro uteza imbere ibintu nk'ivyo kiye gihe abasana baririmba nta na YouTube benshi kwanza bari bazi no gukoresha nta na Facebook yarayihari ibi bintu byo kuma iTunes by'ibiki nta mahera binjiza badandaza amasidi kugira amahera baronka amahera canke naho bakagira igiteramo urumva rero ico gihe abantu benshi bari bakunda kumva message y'ivyo uri kuraririmba ariko vyubu kwanza ubu vyubu uririmbye message nyinshi nta muntu azo kwicarira muri club canke uri kura performing ahantu yumva amajambo ngo uririmbye ngo aririmbye ibintu ngo bivyo guhanura ya no message ntituyikeneye rero oya hari message zikenewe zizanye na nino generation yacu hari n'izindi message uvuga ati oya aha n'umuziki gusa bagomba ubaririmbira ikintu cyo kubaryoheje namba ari inzoga namba ari gugu namba ari kurongora uwo message ukagomba kuyitanga making sure yuko uyitanga mu ngoma ishobora gutuma umuntu yonyuganga urumva niho generation yacu yarahindutse kubera uri umusani uri muri ivyo vy'impanuro sana gukundisha abantu igihugu birakenewe Jeff ego ivyo birakenewe ariko nta mu promoter nemuzi kubikorazi nka business nta mu promoter zo gukura mu gihugu ugende mu kindi gihugu ugende kuririmbira abantu bakunda igihugu ngo amahoro ivyo nta mu promoter numwe zo gukura aho hantu nimba ugomba kubigira ivyo urashobora kubicishamwo ariko ivyo ntushobora kubihagarara sivyo biri ku isoko cyane muri kino gihe ku isoko kandi wakubitishwa atasana umuririmba urumva muririmba muravye ni ibyahe tworirimba abantu bakunda byo trending byo kundwa cyane byo gena bikarenga bimeze ni nk'uko tuvuga ati hari inzu hiyaduka nk'inzoga kana kikundwa ikaba iri mu gwaruka ikora amatangaza abantu batemba biroroshe yuko umusani ashobora kuyiririmba iyo nzoga akaraba ukuntu ayiririmba ku buryo abantu baborewe baza kuyitambako kandi ivyo nibyo bituma bikwinjiriza amahera umva generation yacu niko nimeze ubona nimeze kabisa uziko aragafoto nabonye kuri Facebook k'umukobwa w'umumekanisye ajyamye munsi y'imodoka yambaye n'isarubeti ariko afise n'amasupana yinde ariko arafungura ibintu hariya baca bandika ngo she won't trend because she's not naked. No nivyo kabisa. Rero nuvuga nk'ubu bakunda ivyo abantu bambaye ubusa nivyo musha muririmba yene kugira ngo mu trending. Ahubwo novuga nivyo bidandaza. Sinovuga ni gutrendinga gusa kwera ashobora no gutrendinga nivyo bintu ntubikuremo. Kandi musha mubiririmba kugira ngo mudandaze namwe. Niko nebimeze kubera ngo ndabivuze abasani benshi ubinjiza amahera kuri YouTube no binjiza no kuri ama platforms abantu bumviriza indimo yawe kungu rero sohoye ururirimbo rukaba wakunzwe ruhaye rupigwa bituma abantu bagenda ku social media bakarurondera kandi rero kujya baguma barukina niko wewe umusani guma winjiza amahera kandi niko n'aba promoters bakubona kavuga ati uyu muhungu uyu musani arafise indirimbo zahe zikundwa ndenze namukoresha ikiganiro noronka ibihumbi n'ibihumbi by'abantu boyinjira kugira bamubona ariko araririmba zijya ndirimbo zahe zitrendinga mu maklub muri he ivyo bintu byanyu numva hari ukuntu bihengetse ati nukurondera isoko byanka byakunda umuntu akaririmba by'abantu bakunda uko byaba biri kose krecha umuziki uririmba no kwiryohera gusa. Okay, hariho abasani muri Australia cyane cyane wacu muri Adelaide bafite abasani benshi baririmba umuziki. Haro mwageze kuririmba na rimwe David Beko akarimbo kanyu nakabona kari kuri YouTube nyene muri ya myaka ya kera ukiri muratangura kubera ki mudakomeza kugira ama collab n'abasani bagenzi banyu hariya muri Adelaide canke za PF kugira ngo mubakangure nabo batere baje imbere. No intuzenya ahubwo gukorana
gukorana si cyo kibazo ahubwo ikibazo kiri bene umuziki bawufata gute bakeneye kuwushyira ku ruhe rwego ku rwego yes kubera urazi hariho n'ibindi bintu bishobora kukumanura umusani ushobora kuba ugeze ino ugakora ikintu kaca kikumanura so ikindi icyo nshaka kuvuga kuri icyo ni uko abasani benshi nk'umusani tuvuga ati akora umuziki nka business hari umusani usanga avuga ati ku mwaka umuziki arakoresha nk'ibihumbi 30 by'amadolari nkaje iyo mvuga ati nkoresha ibihumbi 340 ku muziki wanje ku mwaka ukaca ushaka dukorane atani igihumbi witeze gushiramo utari n'umuntu wavuga ati two shooting video y'ibihumbi 8 twogena mu gihugu kana garuka shooting video y'ibihumbi 8 jewe nkaje kuri level mbangeze ko kuvuga ati ibihumbi 8 ndabitanga nka shooting video we nawe ukabona ko akaba ari byinshi aho uburi kuranshi intege kubera ni bya biri naho twokorana ururimbo ruzopfiraho nkaje wo 8 ko ndabigura parcelle ubunyene none wumva ni nk'ivyo rero urumva kira muntu abavuze target yiwe mwe mwabasani bato muri Australia sindabavuza amazina mwonyiremeka murumva ba Jeff iyo bageze urwego rwabo aho nta kundi no kwihangana mukigumya urumva ingorane si gukorana ingorane nuko boza nabo nyene bafise mindset nk'iwanje bakavuga ati emuga ngi budget canke ni bya bindi bavuga ati abasani iyo bumaze kubaka izina musha mutangura kubona ko underground ata underground ni kujya nyene ndabikubariye kubera najeyo ndagoye nk'akarorero abansumba mvuza dukorane bampa amategeko yabo bivanye n'irevo bari arashobora kumbarira ati sawa tukoma dukorane ariko mu producer tugenda ku recording ako ni lazima abe naka video gushooting video ni lazima abe director naka kandi ivyo n'umuhariza kandi abo babazimvye kabisa babazimvye urumva ni rya level avuga ati man ati nkakora ikintu na shooting video cyangwa nka recording ururimbo n'umuntu kanaka ari ngaha bihava binshubiza hasi kandi nanje ndiko ndaduka rero nibyo usanga umuntu ariko avuga urumva si kuvuga ati no kuvyimbira underground oya nige kuvuga ati cyo ndiko ndasonga mbere urumva rero ndiko mfise target ya kusonga mbere urumva ni vyiza ngume mbandanya hako nguma subira inyuma abagusubiza inyuma ukabashira ku ruhande ni lazima kabisa inyuma ya show wakoreye mu Kinama hari izindi show zo dukorera hano menga amatwa nsumira uri kuravana hano mu Burundi ukomeza ugenda mu bindi bihugu hari izindi show zo dukorera hano cyangwa uzokorera hano muri Afrika bimeze gute isho zimwe zirahari hariho nk'izindi show zo bashika kuri 3 ariko bivanye n'umwanya n'amatariki bazihaye zimwe nazo nzoba ndiko gusa isho imwe nzoba ndiko ariyo ya nyuma ni show y'umunsi w'ejo ejo kiganiro kizosohoka yarabaye bya connection bya internet hano urazi ko ari hatari yaba nari muhira aha twari guheza mu masaha 2 kabaca amaze gushika ariko ariyo connection ya kutosha nivyo ndoza na laptop kanje cyo mu ntiri aga password so kuri ivyo niyo show nzoba ndi kwejo ni show iriko basane benshi zo biriko ba Lolilo ba Natasha ba Kiriku ba Dface ba Double J ba D1 na ba Fabilove umva ni kundi abasane hamwe nanje iyo niyo nzo performinga ndiko na D1 zo ariyo show ya nyuma imbere yuko mva muri gihugu zo show gukomereza he mfise izindi project ngiye gukora muri Tanzania muri Dar es Salaam ni izimiziki nyene hari video zibiri ngiye gushooting yego tuzozibona ryari ho bari n'izindi video uri kurategura kuduha video zirahari ndafise hari video zishika kuri 6 zakozwe muri uwo mwaka uheze n'ubu zicaye tutazi aho zizosohokera ariko video cyangwa ibikorwa novuga muri rusange umuntu yashaka gusohora ni project ndirimbo z'ikirundi niko novuga kubera hari abantu benshi bagiye baranzisaba harimo abantu benshi batazi ko ndi Murundi kandi barabinsabye bavuga ati emuga uririmba nk'abatanzania yego umenga uri muri Wasafi hari ukuntu umenga
amajwi yabagena nk'ay'abatanzaniya nicyo gituma benshi baca babyibaza. yego urumva rero kuri ivyo navuze ati reka sinabagabire abantu bankunda kubera nabone benshi baranyakiye kandi benshi abamaze kumva ko ndi umurundi birabanezererwa bararyoheka bavuga ati kumba abarundi twashoboye turakora ibi n'ibi kuri ivyo rero ngo babinsavye ni indirimbo z'ikirundi umuntu amanze tugomba umuntu amanze abatemwo amabadaye umuntu acoca agira zirya zindi kubera zirya zindi indirimbo z'igiswahili canke z'icongereza ntivyokunda yuko ndaziheba kubera jewe ndafise amahirwe yo wabidusobanuriye urumva ni lazima hose ngume ntere imigere kugira hongiye hose nshobora kunezereza abantu. Muri Australia ukorera muri PF gusa kubera kutaza mu bindi bisagara kandi indi bisagara bimeze neza hariho abantu bakunda umuziki hariho abakobwa beza sorry kari kanciyemo hariho abantu benshi kubera ukorera muri PF gusa ntukendere n'indi bisagara. No ntuzenya we nkuko twabivuze imbere umuntu turakuze ntituri nk'abana kandi wasanga umuntu ariko aratembera atana kimwe kimutwaye ariko ugenda gusa ati nafise abagenzi baba mu gisigara kanaka reka ngende nteramireyo indwi zibiri indwi imwe hama ndisubire ariko ubu turakuze bamwe bose bo muri Town Boys ubu twese ngira harimo umuntu umwe adafise umwana abandi bose ubu turafise abana mfise abana ariko ntimwakoze ubukwe ngo tuze tunywe inzoga. Ababukoze barabukoze wumva ibibazo by'abasani rero ababukoze barabukoze abandi nabo turabukora turi inyuma urazi ikintu cy'ubukwe cyo kwirukira cyo kwitonda nashobora kwisukayo uritonda mbwa buka kumuvyara byo kuvyara byo no kuvyara iyo ni choice y'umuntu ariko nkaje kunda gitahura ikintu cy'ubukwe ni ikintu ari lazima wisukeyo uri tayari urashobora kwisukayo indwi imwe ukabuvuye kandi urazi dukuriye muri generation yo tubibona hirya no hino urumva ibintu nk'ivyo ni lazima ugende make canke ngira abantu barabatumira mu bindi bisagara mugaca muduza ibiciro bigaca bigorana nta invitation muronka muri communities kabisa za Brisbane hari abarundi benshi Adelaide wacu hari abarundi benshi Melbourne ni bake za Tasmania ntabo za Darwin ntabo ariko ibyo bindi bisagara za Sydney bariyo kandi kunda kubona bakora ibintu by'amasho no jewe ndi open kabisa urumva ivyo sometimes ivana na connection ufitani y'abantu kuno bakuzi nayo ko mutandare ma connection n'abantu urazi indirimbo zifise ibihumbi amajana kuri YouTube urazi ingorane hari keshi nitumenya ibintu bigomba bibe hari ibintu tubona biza byasohotse baza babisohotse nk'akarorero urashobora kubona ati ngo nakayaza muri radio kuririmba ibyo bintu basanga bamaze kubishyira hanze kandi bisikazungira nk'imisi ngaye kugira ko umunani tuzoyakira Koffi Olomide muri Adelaide urabona nk'ivyo narabonye no muri PF yaza urabona nk'ivyo ivyo nk'umupromoter umuntu amuzi ivyo biroroshe kandi nk'umupromoter abona ati uyu muntu yoyinjiza abantu byogenda biroroshe umupromoter yuko acavuga ati mvuriza uraza performing nko muri ntuzenya nko muri uno mwaka bidahindutse Rayvanny arashobora kuza muri Australia kandi ivyo tuzoba turi kumwe ho nzunguruka azozunguruka hose amatuwa azokora byose ni wacungira muzoza ivyo bivana n'ukuntu hariya naho umuntu tuzi muri ko murapanga ntimucubabwira ati hariya hari abantu yego natwe Adelaide twakunze umuziki bisigaye bikomeye urazi ngorane y'ivyo nirazi mufise connection hariya iyo umuntu avuga ati araza gukurikirana ibikorwa byawe wowe uri mu kindi gisagara bisabwa yuko aba ari umuntu akurikirana venue hisho izobera ibintu bya promotion ibintu nk'ivyo nyene akagira team hariya uzokurikirana ibya show yo mu kujya gisagara ivyo rero hatariho nk'umuntu abigira uko biragorana kushaka umutwaraye muri ico gisagara yego. Okay, turiko turasozera turiko tugana ku musozo. Jeff, shaka turirimbire agace gatoya muri ya ndirimbo Naowa. Niyo ndirimbo nkunda cyane. Komwe gabasani ukunda kurimba Naowa. Muri Adelaide dufise umusani ariko azamuka neza nawe nyene yitwa Jerry Brown. Nawe yaririmbye Ndoa. Ariko wewe uku kwezi k'umunani arakora ubukwe. Umenga in 2 weeks arakora ubukwe.
ukunda kuri indirimbo z'ubukwe za nawo wazake mugabo ntimurongore nje ituma nkunda kuzikurikirana numva amajambo muririmbamwo ugasanga n'ibintu bitwengeje arige muri bamuhamagarira abantu kurongora ariko mwebwe nirazima mwarabihevye tumeze kujya kw'abapasitori turi ntumwa twe tubatamwe ubutumwa urumva ni mwebwe oya mugabo abapasitori badubwira ubutumwa bw'ivyo bakora oya batuma sivyo bakora batuma nugira bo tubwira ngo ntidusamane kandi basambana oya batubarira ubutumwa ati nimwifata uku nimukora uku n'Imana ikunda ibintu urumva naje ni nko guha ubutumwa ati mugarongora shirako agashe gatero kanaho warota kanaho ngerageza narahe muri studio oya gerageza ntugenda utaturirimbe kandi uri umusani ngeturaba ye shelo mi suti nagonga moka leo sivai buti asali umfuate nyuki utamu wake mie siruki mon chéri oh mon amour oh mon mari ngari 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 naoa leo naoa amenipenda na mpenda tumeshibana twapendana amenipenda na mpenda amekubali kuwa naoa Jeff reka nagushimiye cyane ndabona tuganiriye byinshi kandi mu kwezi kw'icyenda nzo bani muri PF uzoba wasubiye nzoba ndasubiye nsubira muri uko nyene mu mpera zo kw'icyenda kabisa nzo bandi muri PF kuri wedding okay nzo kurondera kandi twongere tugire feedback y'iki kiganiro hanyuma twongere tuganire n'ibindi kuko bizoba bihari byinshi byo kuganira Jeff ndagushimiye cyane wakoze namwe ndabashimiye kwa mwamaye yego ugira imizunguruko myiza muri holidays yawe bigende neza wirinde kandi dusubire muhira amahoro ndiba tuzosubira kubonanira hariya muri PF tura amahoro sawa wakoze murakoze namwe kwa mwamaye